Shalom bakuzi ba Roxy TV muraho murakomeye uno munsi twaje ahariko habera igikorane cy'umuvugisho Prophet Obyiza Joshua mu kinama kuri tere ya football. Karibu cyane mubare natwe turabe ibyiza by'Imana hamwe na Sabaho Church. Ariko nababwira ati nimuhumure bigiye koroha kuko narumvise ko hari ahantu hari Imana ikora bigakomera, hari Imana ivuga bikaba. Yesu nashimwe. Naciye mfata uyu mwana ndamujyana muri Sabaho Church, ari umuvugisho wa Prophet Obyiza Joshua. Haleluya. Ndamubwira ikibazo cy'umwana, ndamubwira ko baturungitse muri Kenya. Hanyuma ariko ndamubarira nti nubwo baturungitse muri Kenya narumvise canke ndamaze kubyumva ko hano hari Imana ikora kandi byihuse. Yesu nashimwe. Ndazi yuko mushobora kumusengera agakorerwa operation yihuta niriwe ndaja muri Kenya. Yesu nashimwe. Umubyeyi yaratubajije ati murizera ko uyu mwana nawe nyene baramubaza ati murizera ko yokorerwa operation yihuta? Turavuga ati turabyizeye bose. Ubwonko bwaraseseka bijya bintu byera muzi, kandi bariko baramupima agasashe gafite ubwonko nako babona kari karatabaguritse. Imana ishimwe. Niyo rero bari bamaze kutubwira bati mukujana muri Kenya turabarungitse ikarusi basubire bamugirire ibipimo bikwiye, twandike ibikwiye, hanyuma mugifata aramusengera, afata hamwe mu mutwe, hamwe byagaragara umengo ntibyokunda, hamwe twabona umengo ntibizoshoboka, aramusengera aca aratubwira ati genda biragenze neza kandi nimuzoja muri Kenya umwana yakize. Amashimwe cyane kuri Kristo Yesu. Haleluya. Abariko arumva intareka tugire gutya. Aha turi kumwe n'abakameramani. Ugerageze ugire zoom. Hano kuri conclusion murabona ibivugwa ngaha. Baravuga yuko hamenetse igufa ryo mu bwonko muri cerveau. Aha hari muri Tanganyika Care. Haleluya. Ibi byose n'ibipimo bagiye baramugirira aho basanze umwana by'ukuri yarononekaye. Haleluya. Nimba uyu munsi ahagaze ngaha mama we akaba ari karashinga intahe, nashaka dukomere Imana amashyi. Haleluya. Baragiye masikanere muri ko murabyumva uko ari karivuga mama wiwe. Ibaze ufise umwana ubwonko buriko baraseseka mu gutwi kumwe, ahandi hariko hacamwo amaraso. Si ikintu coroshe. Haleluya. Mama, umwana yarabayeho gute muri ico gihe? Umwana yarabaye harenze amatwi, amaraso yaguma aseseka mu gutwi kumwe kubera ngaho yari yaramenetse temba, ukundi kwaguma guseseka mu bwonko. Hari hagezaho hariho umwanya haseseka n'ibintu byitwa amazi yeraterere mu bisanzwe ko ubwonko bwose bwari bwashikiriwe. Kandi bariko baramupima basanze kubera hari utugufa twari twagiye ngaha hamenetse, hari utugufa twari twagiye indani mu bwonko, twaguma duhurutura
ku buryo basanze hari agapande kari kamaze kuva, ariko ubu kariko mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hanyuma rero umubyeyi amaze akize, twaciye dutaha. Hanyuma tumaze gutaha ngaha bahone. Yesu nashimye. Mubahamagare begere kwitabariro. Yesu ntabwo icyubahiro. Amen. Mwumvise ko hari abapfuye hanze baje gushinga inahe, abo n'abasengerwa ku matelefone cyangwa kuri Zoom. Iyumvire nawe umuraba amaso mu yandi. Yesu nashimye. Amen. Bimaze kumera uko turataha, ariko tutarataha kubera igihe cyari kibaye kirekire tumaze gusohora uburyo bwinshi cyane. Hari yaciye nk'imyaka ingana, igihe kingana gute? Umwaka wa mbere wari uhetse turi mu bitaro. Hama ku ishuri byariko bari Ku bababwiye gute? ishuri bari batubwiye ko azosubira ku ishuri nyuma y'imyaka 5. Ni ndere yabibabwiye? Umuganga wiwe, umudogoteri wiwe. Hanyuma rero bimaze kumera uko ndamubwira umuvyeyi ati kubera rero bandungitse ikarusi, uburyo nabwo bwasa n'ubwadu buriko burahera kuko ntivyari vyoroshe, ariyo turiko turatanga ngaho uno munsi. Imana nishimwe. Amashi menshi siniko ndabumva, muriko murumviriza intaye nkanje gahene. Komera iyo Mana amashi. Haleluya. Umuvyeyi acaradusengera ati genda n'ubwo buryo burabonetse. Yesu nashimwe. Dushitse muhira, nyana umwana murumva ko yari muri operation, yaciye atangura kumera nk'uwarabye, kandi yari mu bitaro. Urazi uri muri bloke ngene biba bimeze. Yesu nashimwe. Abantu mu rupangu baravuga ngo umwana yapfuye. Sindabumba. Basanze kagasashe bavuga ko katari kariko gafuka ubwonko, basanze kariko. Ivyo baboneye muri scanner. Kandi scanner ya mbere yari yaramaze kwerekana. Ndashaka kubabona munezerewe mu izina rya Yesu Kristo. Reka twumvirize rize. Imyaka 5 bavuze, ahejeje amashuri asigaye 2. My God. Uno musi ari gukora exeta. Usavuye gukora exeta. Kandi yambwiye ngo yagerageje yabitoye. Yabitoye amashi kuri Kristo Yesu. Reka duhereze mikrofone rize tumwumvirize uko byinshi byaba ntiyabimenya kubera amashi kuri Kristo Yesu. Shalom. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Ndiko ndabaraba umengo ni muri abantu baza gutahana impane ziremereye. Imana ishimwe. Sio nimba ino musi byakunze ko nkora exeta, nawe ino musi birakunda ko nkora ku madolari. Haleluya. Erega ikibazo suko utayafise, ijambo ry'Imana rivuga ngo ukwizera kwawe niyo nsinzi yawe. My God. Haleluya. Amen. Tuba kuba ngeze hano ntiyabaye amasengesho menshi, ariko nizeye ijambo umuvugishwa yanyatuyeko. Imana ishimwe cyane. Amen. Kabatsinda ijambo ry'Imana rivuga ngo niwizeresha umutima wawe ukaturisha akanwa kawe kari ko Yesu ari umwami n'umukiza mu buzima bw'iwawe, ngo uzokira ntakabuza. Cyane arakize nizeye ijambo umuvugishwa yanyatuyeko. Erega ijambo ry'Imana riravuga ngo ari ijambo ryashizeko Imana yabise Imana. Amashi menshi kuri Yesu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Iyo ndi kumwe n'umuvugishwa nahuye nawe ubuzima bufise uko bwari bumeze, ariko igihe mbura nawe ndibuze igihe Petero ahura na Yesu. Petero atarahura na Yesu yarabifi, ariko igihe noneho ahura na Yesu ubuzima bwarahindutse. Yesu yamubwiye ngo nzokugira umuroti w'abantu. Oh my God. Haleluya. Tena igihe mbura n'umuvugishwa wa muntu yari yateguriwe operation, nitaona zuri umuntu yapfuye. My God. Haleluya. Magaze kuri kino gicaniro duhaha amavuta. Joshua untabara uyu munsi. Amashi kuri Kristo Yesu. We love you. N'abakunze cyane. Je vous aime. Ati ndabakunda cyane. Namburiye kuri we love you kuko nivyo dadi wacu atwigisha muri Sabaoth International. Byinshi birengeje ariko
ndashimira Imana d'abord, ndashimira Imana y'umuvyeyi wacu ya Prophet of Jesus. Ntanguye kuza muri uru rushengero naje nk'urusaku n'ukuri nta n'umwe yari yanyumvise, sinari ndabizi, ariko naragwaye cyane rwose, ndagwara ibintu bita amafibrome mu Kirundi sinzi ingene bavyita, gushika naho bavuga yuko mfise inda y'abana 3 apana mahasa, mugabo iyo nda nari nkaba nayitwaye. Umugabo twari twaragize mariage amaze imyaka irenga 7 ari ngaha muri Canada, no ari ngaha mu Burundi, nanje ndi hariya muri Canada. Naragerageje ibintu byose kugira ngo ashobore kunsangayo, ntiyashobora kunsangayo kubera ibintu by'amaviza bigoye. Jewe rero ndaza ije ngaha kubera gusa kurusaku za muri Sabaoti Church kuko nari narabuze ahandi igwariye ko naje gusaba kurwara. Dadi ambwira ati we gusa emera kandi ugiye kubona. Hanyuma arasengera ndasubira muri Canada, kandi uko yabivuze niko vyagenze. Operation iragenda neza, ndakira mvuye muri operation nkigwaye, ndamwandikira dadi namubwira ati bariko barandungika ku oncologue, umuntu w'amakanseri. Dadi arambuza ati wewe nta kanseri ufise ntujeyo, kandi sinagiye, kandi gushika n'uno munsi nta kanseri bigeze bantora, amafibrome narakize. Voir la puissance est arrivée. Ubu nawe uzosubira kuhorako, nawe uzosubira kugitirwa kibazabihamya mu buzima bwa Yesu. Amen, amen, amen. Abasi besi kuri Yesu Kristo. Haleluya. Sindabumva abantu mumbisi naye. Haleluya. Reka ndabasabe muri kano kanya. Haleluya. Tugomba tuanze twakire rap na R&B, ariko agira competition mu kuhimbaza, mu kuririmba indirimbo mpimbaza Mana. Rero namubonye, wow, na wa mwana ngo yari kumwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ujije nta burwayi badutoye, twari dukomeye turi bazima, ariko ntitwari tuzi cyari cyaratubujije kuronka umwana. Inyuma y'imyaka 13 ndabona nari umuvugishwa, umukozi w'Imana yasizwe amavuta, nuko ndamubwira ati haleluya. Nabaye nkayamumyi yabwira Yesu ati shaka kubona. Yesu aramwishyura ngo ukwizera kwawe kuragukijije. Haleluya. Naragiye ubwa mbere ntitwabonanye, ndasubirayo ubwa kabiri sinamuronka, ariko ndabona ibitangaza byinshi biriko birakoreka aho hantu hari mu Ngagara. Ndabwira mukuru wanje nti nabonye aho ngiye gutabarirwa. Arambwira ati yo abo bavuga ko bakorana n'abikuzimu. Ndavuga nti akorana n'ikuzimu, akorana n'abijuru, akorana n'abo mu mabarabara, akorana n'abo mu mazi. Kizi gusa icyo ngomba
nabuze aho nandika sanga abandi ariko barandika ku dupapuro nari mvuye ku kazi ndarondera urupapuro nandika ku ikibazo canje ndakibura ariko ngo nawe utokwandika Yesu arabizi haleluya ndatora agakarato kuko sanzwe nd'umuyefimiyeri usanzwe uri umuganga yes none kutari wivuye muganga hari umuganga usumba abandi uwo ninde uwo nawe ni Yesu amashyi menshi ku mwami wawe mbega nawe ushaka iki ushaka umwana ushaka ubutunzi kara kamoso gatonya cyane ntibyabona neza numva arambajije ngo umwana wawe aragwaye amubwira ati oya dadi shaka umwana arambwira ati nta mwana ufite ndamubwira ati nta mwana ndaronka nuko arahamagara umudamu umwe mu baprotokole anshyiraho ukuboko kwiwe kunda nuko aratuye ijambo rimwe aravuga ati genda wibungenge ibyari bikuboshye birakurekuye haleluya akimara kumbwira iryo jambo naciye nshakira ndizera ikintu cyose gisaba kwizera nahata kuvuga nahata kuvuga ikibazo cyawe naho utumva kudomye k'urutoki wowe uze kumva amajambo muvamo gusa hamucakire wizere urabona inyishu ku bibazo wazanye ngaha haleluya amaze kumbwira ngo ibyari bikuboshe birakurekuye genda wibungenge naciye nibuka Yesu ariko abwira intumwa ziwe ngo nimugende abemera mubabatize mubakire maze bakire ijambo ryanje nuko naje ndumva ko nkwiye kugenda maze ndahari mu kwezi kwa kabiri nca ndagenda mu kwezi kwa gatatu sinigeze mbona imigenzo abamama kora umva amashyi yanyu abapapa nabo amashyi yanyu akaruru kenshi kuri Yesu Kristo amashyi nta munsi n'umwe nari bwigere nirenganisha ukwezi kurengane ntayinjiye mu bihe by'abakobwa mu bihe by'abakenyezi ariko kuva uyo munsi mbigwa iryo jambo sinasubiriye kubona imigenzo yanjye y'amaraso sinanatahuye ko nasamye kandi ndi umuyefimiyeri ndabwira dogiteri yari akurikirana ico gihe ati nyamara jewe ndumva ameze nabi munsi y'umukondo arambwira ati iyo ni infection kuko bari barabonye ko bitagishoboka abantu bose bari barabonye ko bitagikunda aho nyene nawe ubona ko bitagishoboka uyu munsi ni wizera imana ya dadi profete Dr. Jesus Joshua nawe urabona gutabagwa kwawe amena aca nguma gukoresha examen ya SBI ngiye ngo nje kuyikoresha imana iramuha kandi kenge arambwira ati tora teste wipime urabe nagize nipime bantu b'Imana nca mbona haje ubukono ubu inyuma y'imyaka 13 wewe bimaze imyaka ingahe ntayonse ariko mumbiriza ngaha biraza kugenda neza mu izina rya Yesu niwaba umaze umunsi umwe ugiye ku mugabo niwaba umaze imyaka 100 hose biremerwa nta kinanirana imbere y'Imana byose birashoboka ijambo ry'Imana ritubwira ngo emera gusa wakire urabona ukuboko kw'Imana dadi Imana yaramukoresheje n'isaha sindatahura ko yarije namubyaye namubonye tubwire yitwa uyu yitwa Ineza Ngenda Merle batazira Joshua n'umuvugisha ndakavuge ndagaceka byageze gute yamubwiye ati reka kwigwanirira reka Imana yanjye kugwanirire gushika isaha nasabiriza ahubwo turamusaba wewe ushaka kuba gusaba none komera Imana amashyi mu izina rya Yesu Kristo
uyu munsi agurisha amazu, uyu munsi agurisha amaparcelle, uyu munsi miliyoni 20 yatoranije bidati aheza kukorere nawe ubona Imana uko ikora. Nibyo nabifurije nanje nifurije. Shalom shalom. Kirema baririmbyi reka nsabe Manase aze hano yihuta, sinzi ko yandika Manase aceyakira abaririmba indirimbo igira kabiri, hanyuma duce twinjira mu ndi mwanya ukurikira mu kwitegura kwakira umuvugishwa. Numvise imirindi Profeti amaze iminsi 7 atajya atanwa yiyugaranye, ariko arasenga kugira ngo akuzanire ibyo Imana igomba kuguhereza, harimo na bya bindi wayisabye. Birashoboka kutarigera usenga ngo wisonzeshe n'umunsi umwe, ariko Profeti yisonzesheje mu gishingo cyawe kugira ngo bya bindi byananiranye, babarozi bari bamaze iminsi bagukindirako, uyu munsi barahura n'ubushobozi bw'Imana, bamenye ko Imana y'abavugishwa ari Imana y'ubushobozi mu izina rya Yesu.